uyu mwanya tuvugana u Rwanda ruhejeje gukugwa mu uyu muryango muri community bararukuyemwo intandaro nyamukuru nibitero u Rwanda rwagabye hehe muri Kongo abadukurikirana neza ejo urashoboye gutanga ikiganiro ibi ngoma ndabihuze neza neza nivyo Human Rights Watch yarayishikirije ku munsi w'ejo aho mu nkotanyi nta bantu bafise ubwenge bagisigaye kuko Kagame ufise ubwenge akubwira ati eske wowe ntuzoza kungira cyangwa wowe urumva tuvyumva aba bantu bose bahoze mu nkutanya abagenero bakomeye bari bafise ubwenge bari bafise za master bari barize bose yaririminye urumva abadandaza bose bama twabivuze bamufashije gufata u Rwanda bose yaragizene yaririminye aba ba James kabare bayibingira ibijuju nivyo yagizene yahaye ubugenero aba bari abantu basanzwe cyane no guzima mvu kwerekeye abahaye ubugenero Amerika ntiteguye gutwara kino kibazo cyane bagutwara buhoro bakazokuvuna mu mizi bakazokuvuna mu mizi hari abagenerali ntubyibuka garu batanu u Rwanda bafatiwe ibihano na Leta. Hello guys, mwameze neza soneri nkahlane alu komda btije mismafseri kwa mini musimeno maso yinyana. So guys, ndonge kandi kwaramutsa cyane bivuye ku mutima twongera duhanikaze John Mabu. John Mabu, welcome. Yes, safi sana aro. Meze neza? Meze neza cyane, meze neza, sinzi nka wewe mugabo ndazi ko umeze neza. Kabisa jewe. Abantu bose kurikirana nabo bameze neza, twe turameze neza kabisa guys, kandi turabakunda cyane. We love you so much. Keep supporting us. Mwe mudusupportinga, mukanda sabone na subscribe, hama turaganirira muri commentaire. Muri commentaire umuhunda kwamagara abantu wari muri commentaire. Muri commentaire niho ho kuyagira. Hari yakwiye kuba tuyagira abakunzi bacu byensi. Abakunzi bacu bari kugira iforo. Batwereka ko turi kumwe tukaza tuyagira mu commentaire. Ibintu bagenda neza cyane. Ndabibutsa ko ari na group yacu ya WhatsApp. Wifuza kwinjira ndaza kubaha link turaza kubaha link wifuza kwinjira biraryoshe kubera ko iyo link mwisanga muri commentaire ubundi ama commentaire ari menshi biraryoshe gushirayo link kugira ngo bajoininge abantu neza cyane ariko mu gihe ata commentaire ziriyo nta nico bimaze gushirayo iyo link nizere ko muza muri benshi kugira ngo tuze turaganira muri commentaire situko benshi twe durira muri uru rubuga bamaze ku muryango nabona ku muryango bien sûr ndamutsa mwese maze ku muryango John Mabu reka tubibutse yuko tugira tujire kwanza mbere na mbere mu kiganiro nyezina kabisa u Rwanda ntigorohewe u Rwanda ibihano birakomeje u Rwanda ubuhoho barukuye muri CAC ebana barukuyemwo uyu muryango urakomeye cyane mwaka kari uvuga kwiki jewe rero bya bintu byo kugarariza Imana urabibona ko bitangiye gukura ku Rwanda abwiye nta muntu agite akagera Imana ngo atunganirwe cyangwa ngo aje ngaho ubonye wagirira kuva kubami bose bagiye baragarariza Imana byarangiye Imana ibateje ibyago bikomeye mu gihugu cyabo urumva niki rero uyu muryango ni CAC genda kunda rero kugira ngo abantu batangure kubimenya abantu bashobora kumva ngo CAC ngo cicare ngo ni giki urumva ni communauté économique urumva des états de l'Afrique centrale ico bita CAC uyu mwanya tuvugana u Rwanda ruhejeje gukugwa mu uyu muryango muri communauté bararukuyemwo intandaro nyamukuru nibitero u Rwanda rwagabye hehe muri Kongo abadukurikirana neza ejo urashoboye gutanga ikiganiro ibi ngoma ndabihuze neza neza nivyo Human Rights Watch yarayishikirije ku munsi w'ejo aho yagiriza ko u Rwanda arigo wari rufise controle effective yose muri Kongo
sivyo nivyo rero ngomba sesangurire abantu kugira ngo bavyumve kandi banabimenye yego ibinya namba igihugu cy'u Rwanda gikuwe mu muryango no kuvuga ko ibihano birakomeza cyane mu gihugu cy'u Rwanda mbere birateye n'ubwoba yego urumva communauté économique ni communauté économique communauté y'ubutunzi yego urumva dusanzwe tuzi neza ko ibihano mu gihugu cy'u Rwanda byatumye ubuzima bw'abanyarwanda mumera nabi cyane zanyu kuri yaro nta numwe atemera ko abanyarwanda babayeho nabi nta numwe atazemera abanyarwanda babayeho nabi cyane ibaze rero ibibazo biriko birashikira biriko biraza byongera isibe canke bihasanga ibyari bigize ntibihasanga ariko bino bihano ntibiza gushikira ku bana ba Kagame bino bihano ntibishikira abana ba James Kabarebe yego bino bihano ntibishikira abantu bibikomerezwa mu Rwanda bino bihano biza gushikira abanyagihugu basanzwe yego kwishora mu ntambara ugasanga into ntambara iriko igira ingaruka mbi ku gihugu cyose kwishora mu ntambara wowe ubwawe nka Prezida Paul Kagame ari uzi inyungu yawe yego urumva wa munyagihugu w'igisenyi hari anya ndashobora gushika kubona ibiriko birava muri Kongo uriko riyo neza cyane urabona ari ibintu bitanguye kuri abone ibintu bitanguye kuri kandi noneho igihugu kitagira imana imbere nuko nyene bitegeze kuko nibibazo ari uko ijya gihugu nibibazo byakomeye ibibazo byakomeye no kuvuga rero ntiyatanguye Kagame yita Tshisekedi ngo adandaza amapizza ngo yadandaza amapizza ngo wanashima ngo ntakwiriye kuyobora igihugu ngo wanashima ngo ntakwiye ngo ntiyanatowe ava ngo ikinya ngo ni ikintu kimeze nk'igipurizo ngo ushobora ku abantu baravyibuka bagiye neza cyane ndaje ndavyibuka ubu rero wamudandaje w'amapizza aramuhangayikishije nabi cyane je naravuze abantu batukira uyu Tshisekedi muri diplomasi ni mubi yona kwica uyu muri diplomasi ni mubi yona kwica biriko biraba yego kandi burya urugamba rukomeye cyane no gwa diplomasi sugu inkoho ugenda kurasana hariyo ya diplomasi kuko inkoho urashobora kuzikoresha ariko diplomasi bigatuma izo nkoho zishira hasi mbere na mbere tuvuge ko Kagame yatanguye gutsindwa muri diplomasi diplomasi yabaye hasi cyane hari umuntu yigeze kuvuga ngo izino nkotanye ikibazo zagiye kugira aro zino nkotanye ikibazo zagiye kugira zahemukiye abantu bose bafise ubwenge mu nkotanyi nta bantu bafise ubwenge bagisigaye kuko Kagame ufise ubwenge akubwira ati eske wowe ntuzoza kungira cyangwa wowe urumva tuvyumva aba bantu bose bahoze mu nkutanya abagenero bakomeye bari bafise ubwenge bari bafise za masteri bari barize bose yarerimiye urumva abadandaza bose bama twabivuze bamufashije gufata u Rwanda bose yaragizene yarerimiye aba ba James Kabare bayibingira ibijuju nivyo yagize nte yahaye ubugenero aba bari abantu basanzwe cyane no buzima mvu kwerekeye abahaye ubugenero kwera kazi aba bantu bari hasi yanje nta bwenge ubwenge reka Kagame mvuge ko afise ubwenge ndemana ubwo no bwemera ariko pe urumva ariko mu bantu bamukikuje ya musaza nta bantu bakomeye afise niyo mpamvu urinze ubona nk'umuntu nka Olivier Nduhungire ari we muntu ushira imbere ngo azoza arakuyobokera azoza arayoboka nka ministre des affaires étrangères nka Olivier Nduhungire bamukundiye agafaransa avuga bamukundiye iki je nibaza ko ari byo byatumye aronka ujya mwanya usaga tani kindi waramukuriye agafaransa yarakize pe akamenya urumva kubera ko ari urashobora kugira impano yo kumva ururimi cyangwa yo gufata ururimi kabisa abo bantu babaho ugasanga bafise impano kabisa yo kumva ururimi je ndemeze jana kujana ko atari ubwenge ujya umuhungu atari umuhanga cyane urugendo bungire nico kintu inkotanyi zabuze zarabuze none Tereze kayikwambura muzi mujye mu mama mwohangana kweri muri diploma Tereze kayikwamba yohangana na urugendo bungire kwe oya bakajyanya ku meza y'ibiganiro
ya kabisa nicokunda ibona hangana ndetse ko kwamba n'umumama afise ubwenge ngaha yego yakoze diplomasi kugo hejuru yagize bisanzwe abantu rero bakikuje Kagame nta diplomasi bazi uramaze kumva discours y'umugabo ndungire n'umuntu avuga ibintu by'amatiku umuntu ashobora kuja mu matiku na n'umumenyesha makuru ntuzenya kovye bakaja mu matiku bigakomera agantuze Prezida Paul Kagame akavuga ibintu akamuvuguruza icyumwana kantu mu Rwanda diplomasi yaho ni yakajagari ico gituma rero bakubiswe hasi neza cyane kongira bakubise hasi ikindi gitsindo Tshisekedi yinjije Kagame abandanya kumwereka ko batangana ego kabisa ya aha rero bitega inzara komeye cyane izuri inzara ya kwiyongera ku yindi yari ihari ndirira abanyarwanda cyane no gutakaza ababo ya gutezwa ibibazo bitandukanye n'inyamaswa mugura abona n'ibintu biriko biraba kandi rero ngaha biracaza musanzwe ntibirahera muzungu kugira gukomesha banza kukwica polipoli agenda afyonda buke Marco Buros na ntuzenye barabivuze urumva ya uyunye ntuzenye bamita gute Marco Buros n'uyu wunye barabivuze Amerika ntiteguye gutwara kino kibazo cyane bagutwara buhoro bakazokuvuna mu mizi bakazokuvuna mu mizi hari abagenerali ntubyibuka garu batanu u Rwanda bafatiwe ibihano na Etazi ya neza Kagame kugira aje gufata u Rwanda Habyarimana ntiharamaze igihe Habyarimana baramufatiye igihano cyo kutagura ibigwanisha urumva kugira ngo inkota zizo zidusanga atabigwanisha afise neza cyane abantu babona kure baze batahura bino bintu kubera iki bihano ku Rwanda bigamijiki bamati bivuga pardon nta butegetsi yaru bakuraho hatabanje kuba ibihano neza cyane batangura kubwima amafaranga bagatangura kubwima ibigwanisha bagatangura kubwima buri kimwe yego nta Amerika yo gufatira ibihano mwene data atakiri inyuma y'ibi bintu abantu turaje nka tukabivuga ngo twanka Rwanda aho yatwe twanka inkotanyi nivyo zikora muga rero bino bihano by'akasakisaki bino bintu by'akasakisaki kuvanwa mu miryango kanaka ni nko kubahura inyakana none ngo mugire ko Rwanda rugiye kuba hari inyakana mu bisanzwe nivyo bashatse ijambo James Kabura yavuga ati ko Rwanda twarayoboye twaragiseje abantu byaramaze kuba ni nkuko habavye nta nahamwe twocikira none abanyarwanda izinkotanyi ngo ziruka ko waro ngongere ko inkotanyi zoja he nta nahamwe ezo ko Habyarimana zo zintera hamwe zo kwari byara zararose aho zijya isi yose ni bande batazi kizigotanyi utozi wewe inkotanyi wewe aru wewe inkotanyi nda yari cokunda muri senkani komye senkane mu Burundi ni cokunda yewe bakatwicira numwa batwiciye umwami batwiciye nde ya izi nkotanyi ubugozi hinda ninde ntana hajya rero bagiye kota umuriro ni pare ni mure ya amatwe nsumira u Rwanda ruriko ruririra Burundi ngo barusubizemwo baruboneye none ntuzi babarawo ni cyubahiro babarawo ni papa Afrika wewe ni gute ushobora ahubwo abanyarwanda bararinde ya dufise papa Afrika nobwira ko Prezida w'u Rwanda umwanya ari mu bantu batwarwa na Evariste Ndayishimiye neza cyane yego cankewe neza cyane avyanka avyemera ari mu bantu batwarwa Ndayishimiye atwara kugezisa urumva Ndayishimiye akomeye cyane kurusha Prezida Paul Kagame umwanya ntibigeze bangana ariko biri uvyemera uvyanka ntibigeze bangana naho atari kuba papa Afrika ntibigeze bangana yego batanguye gutakamba niko bameze ikintu cyo gutakamba batararira izi nkotanyi ikintu cyo batararira ndevere niyo yagize mu bariza ikintu cyo kwiriza yego bararira na bado haraga post nigeze kubona ahantu ukavuga ngo Prezida Paul Kagame iyo ari mu Rwanda aba ari umuntu yikomeza no gufunga mwe no bicarika hasi abwira abaminisitiri cye muranzi no bashira hasi muga ngo iyo ajabutse hanze akagenda hanze ahinduka umuntu asabiriza neza cyane ararira agasaidia aha rero habavye batanguye kwikora ku Burundi batandike kwandika udutangazo tukete basaba imbabazi bagira urumva
umwe bavuga ko avyibushe arya amavoka nibo bako barasaba imbabazi abantu bakubwira ko batuka abantu bakubwira ibaze gutukwa gusega uwo wimye urumva gusega uwo wimye abanyarwanda inkotanyi ziriko zisega abo zimye abo zagwanije yego ubu nibo ziririra anana ubu bariye wehe bigoye iyo niribone yani oya nagaso abatugwanije ubu bari mu bihe bigoye abagwanije uburundi ubu bari mu bihe bigoye ya neza cyane ya gutakamba ni ngombwa cyane kurira ni ngombwa aho uza kumva urugendo uhungire hafata indege yagiye ajahe yagiye nyine kuririra sinzi nyimba genda hehe kandi rero ikindi kintu babwira no basomera bino bintu barekere iyo baje kurira reka nakwereke le Rwanda sortire de la CEAC communauté économique des États de l'Afrique centrale par la RDC avec le soutien de certains États membres Roma amaeta yose yagiye hamwe avuga ati abo bagabo kura nuko bigereye neza cyane baza kiganiro kiza kuba gito badutunge urafite kandi kabazo kiza kuba gito ariko reka tuvuga ati urafite kandi kabazo abanyarwanda ubu bigiye kubakomerana byarakomeye mbega ubona yuko aho bigeze inzara nayo itagiye kubica inzara yego inzara hariho valeur ajoutée hari ikintu twa mu Faransa ngo valeur ajoutée inzara bari bayifise habwo igiye kuba ajoutée igiye kugwira yego inzara bari bayifise ariko ubu nyigiye kwiyongera ariko nta muntu yogerwa ngo umundi munyagihugu ngo arashonje cyangwa umwene arashonje jewe ikintu kimbabazaru n'umunyarwanda atahuriye n'ibibintu ariko agira gwe mu mporera ariko babiryoshe u Rwanda ruvuga ati twe turiko turivuna umwasi yatwinjiranye turagenda nuko muga ntuze kumbwira ngo uri kutabara ngo umututsi ngo muri Kongo ngo uri Kongo kurikirana ngo wakoze ngo genocide mugiye wa genocide ari wayikoze vraiment amarikodi yose aba bazungu barayafise neza cyane umwana tuzobona bayashira hanze ni yakoze genocide amarikodi rega abazungu barayafise urumva nuko biri rero no kuvuga iki jewe izi nkotanyi nuvuga ko ari ni kintu abanyarwanda barose nuvuga ko ni nk'igisebo ni gitutsi gutwagwa n'inkotanyi abanyarwanda bahuye n'igitutsi n'ukuri bikomeye neza cyane gikomeye cyane kuko ugiye kuraba bano banyarwanda nta kintu na kimwe mu myaka 30 wovuga ngo warakoze coza kirusha ibyo Habyarimana yakoze kiretse kwica kwangaza abanyarwanda kugira nta kindi kintu abanyarwanda izi nkotanyi zakoze ibyo je no bihamye ya reka ndagushimire cyane Juma yego urakoze cyane n'abantu barakoze cyane ya